Aha, just a beginning. Mugani Desire ariwe bita Big Fizzo ahejeje gushira ahabona amasanamu y'indirimbo ubusa. Indirimbo iboneka ko yakiriwe ku muvuduko udasanzwe kuko mu saha imwe yari maze kurabwa n'abantu ibihumbi 2755 aho mu saha zibiri naho yari maze kurabwa n'abantu ibihumbi 4229. Iyi ndirimbo yarimo attention idasanzwe. Bimwe mu vyibonekeje muri iyo video twabonyemwo umudamu wiwe, bamwe mu bakurikiranira ibintu hafi umuziki w'indundi bakaba babihaye insiguro yuko bishoboka ko mu mibereho ya Big Fizzo n'umutambukanyi wiwe bishika bakabavuga ko amajambo menshi kwijanye n'urukundo rwabo. Kugira rero video iryohe bikaboneka ko bashimye kuko tugerageje kuraba muri video yiwe ubusa twabonyemwo madami wariwe Kimana Edith niyo mpamvu reba ashoboye kubikina ari babiri kugira bagaragaze urukundo bafitaniye no gufuka iminwa yabifuza kubateranya. Ariko rero naho biruko tubibutse yuko Big Fizzo yigeze gusora indirimbo aha yagiza umudamu wiwe ari umutambukanyi we Kimana Edith bikaba biri mu bintu bikeka yuko imaze imisi Batboy idatanga ama interview canke vuga amakuru kubimenyesha amakuru. Biboneka yuko bari mu myiteguro yo kurekura iyo clip. Bamwe mu bastare tumaze kubona bamaze kugira comment twabonyemwe bateteho batizo Wesley n'abandi. Simbira kuri Isaac TV ugire subscribe, wongere ugire commentaire yawe, ugire ico uvuze kuri iyo video ubusa ya Big Fizzo. Tubamenyeshe yuko ubunyene Big Fizzo avuye gutora madami we bambaye neza baberewe ayo n'amasanamu mamwe mubona tumaze gufata Isaac TV yerekana ukuntu bazo bambaye muri ugo rubanza aho bagira bagende mu rubanza, kandi twongera tubamenyesha yuko muze kurikirana Isaac TV tuzaza kubereka ukuntu urubanza rwose ko ruragenda. Murazi yuko twama tuba ibintu bishasha cyane gose amasaha 28 kuri 28 kurikirana Isaac TV byose waza kubibona uko biko biragenda byose. Ikindi nacyo tuzokwibagira niko video y'indirimbo yiwe ubusa yasohotse no musi kandi mariage yiwe ikaba yabaye no musi. Tubamenyeshe yuko video y'indirimbo ubusa yasohotse kuri no musi igenekerezo rya 25 mu kakaro ari uwo musi nyene hagira habe ko abiyo mariage ya Big Fizzo n'umutambukanyi wiwe Kimana akaba ariho bagire mariage kuri igenekerezo nyene hasohotse ko iyo ndirimbo ubusa. Ikindi naco mwomenya nuko Big Fizzo n'umutambukanyi wiwe bamaze kuvyara ikibondo kimwe, ari cyo kibondo kimwe cyitwa Eden n'umukobwa. Kuri micro za Isaac TV mwari kumwe na Starboy, giraho muba mwubahwe murakoze.
Isaac TV.